aho ubona ni umunsi mukuru wagizwe n'abarundi wa mbere hano mu gisagara cya Houston Texas, akaba ari mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2008. Kenshi twabaduteramye tukikuja sukuru twese uko turi ikiyago kikaruma tega amatwi gwaruka ngaba umwibutsa igenekerezo ya 15 z'ukwezi kwa-12 mu mwaka w'2018 akaba habaye umunsi mukuru ugira gatatu inyuma yaho abarundi bamaze imyaka hafi 10 n'iyindi renga bari hano mu gisagara cya Houston Texas. Akaba ari umunsi mukuru ugira gatatu inyuma y'uwabaye ubwa mbere mu kwezi kwa kabiri mwaka w'2008 n'uwundi wabaye mu mwaka w'2017 ukwikiwe n'u'2018, aho hose habaye ivyo twavuga ko ari nk'umucyo w'ikirundi. Uturindi gisanikiri cyose, uturindi cyo duhungabanya, uturindi handi kitakuva ko cyose nicinjire muri iyi sale turimo, maze data wa twese uri mu ijuru. Uyu munsi twemeye gukoranira imbere yawe, turiko turahura ngo tumenyane, turiko turahura ngo twibuke bwirukiro bw'amahanga aho twavuye naho tugeze. Ndakwinginze ube hagati muri twebwe mwana, kandi data wa twese uri mu ijuru, turakwinginze utugirire neza. Porogaramu zose zizakubera ahantu mana, ukuntu ubwirukira ikintu cyose kizakubera hano kize kuba ku bugombe bwawe. Ikitakumva ko turacase mu izina rya Yesu, maze wiheshe icubahiro nyakuhora ku ngoma. Ibintu byose biza gukorerwa hano tubishize mu maboko yawe, nibivuga ushaka n'uko ushima, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu, amen. Ce drapeau y'u Burundi, Madame Vice President aze ngaha dufate drapeau, n'abandi bari kwegereye ngaha baze badufashe kugira ngo turirimbe ururimbo rw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Kubera nicyo y'u Burundi tugomba twese ko duhaguruka kugira ngo turirimbe ururimbo rw'igihugu. Tutaratangura gato ndasaba Alex hariya umuryango se wuga kwa tutangura ururimbo, abantu basura kwinjira ariko turangije ururimbo.
Amashi Burundi are community oye! Abarundi turiho turanezerewe cyane naje mfise umunezero mwinshi cyane kuba twahuriye ngaha imbere yuko tuvuga amajambo makenya kose kubera umwanya watujanye reka mpagurutse vice president aze ngaha mumubone secretary wa community nawe ndamusaba aze kuza hano abajejwe ikigega cya community ari wesere na anake nabo nyene ngomba ko baza hano hanyuma aremake ajeje imico kama nawe ndamusaba kwaza ngaha mubone abantu baserukiye community. Alexi secretary naraboneka hano. Alexi niyo nkuru. Aba rero nibo bantu barongoye Burundi ane community. Igituma rero twagomba ko tubahagurutsa hano kubera community yacu kare yari imeze nka Somalia. Buri ibirometero 5 bya Somalia bifize umupresident. Twebwe ntitwagombye ko community yacu imeruko. Twagomba tugire community iserukiwe ifisa abayibazo. Kandi kuba uburongozi bugiyeho izindi community zose zatanguye kutubahiriza kubera ico cyubahiro cyo twakihaye kwazo. Ubu turagenda mu zindi community bakabona ubumwe dufise twagize ibibazo cyange mu munezero. Na nico gituma rero uburongozi twabushizeho n'umunsi mukuru iyi ni tradition ariko abanyamerika n'uburongozi buzohinduka n'ubu president wundi azotwara community uwo munsi mukuru uzokwamaho kubera washizweho n'abarundi bonyene bitoreye uburongozi. Ndazi ko turiko turumvikana ikindi bataragenda kwicara turashimira n'abantu bose bajeje uburere aho bari kwanza mu haguruka bose n'abarongoye amadini muri community bose ndasake ko bahaguruka aho bari handi tuhaguruka ni bahaguruka iyo bari bose ndabona beza bose mu buryo bwa community ahubwo ko mutagakomera amashino yani community ikomeye kubera abo bose kumwe dukorana mu bikorwa byose dukora bya community yani ugira amahoro y'Imana kandi ndabashimiye gose rero wofata ibibanza kugira ngo uvuge ijambo y'uno munsi murongo abaja mu manama tukonye igitu impamvu y'umunsi mukuru abarundi turahura turabantu beza hagize ingorane turahura mugabo ni twagomba kuba abarundi gusa bo kura mu ngora aha nta ngorane zihari nta muntu yapfuye ni turi kugandana hano turi kurwa no kurya no kunezererwa no kwibukanya imico y'ikirundi kandi ibi tuzobibandana. Ikindi naco ngomba nibutsa abarundi ni mu mwaka uza hazoba amatora yo gutora abarongozi aho rero amatora meza n'abarorerezi mpuzamakungu bazoza rero tugomba muze mwese muze mutora abarongozi mwitoreye muze murongorwe n'abantu mwitoreye mwenyene apana imyidogo kubera ubu tukijana n'abantu bakritika harimo abantu urumva ni ba negative abo tukijana nabo community tuyirongoye n'abanyatumbikana kubera ibikorwa biriko biragenda neza reba abantu bari ngaho ari ukuryoza inzego ari ukuvuga ibigenda nabi ivyo byumviro byawe byiza ufise uzobizane mu nama tubikorere rero turiko turumvikana ivyo byumviro byawe byiza bizane tubikorere rero mu ncamake ico tuvuga ca mbere turashimiye abarundi mu kwitaba umunsi mukuru kubera turakora imisi myinshi imisi mikuru myinshi kuko twabitandukanye mugabo imisi nk'iyi yari bwabe muri community yateregwa n'imigwi kanaka gusa mugabo ubu community zo zirategura umunsi abantu bakaza tukanezererwa rero mu ncamake twagomba gushimira abamaze gushika
hari abarundi benshi twari kumwe mu mwaka uheze ubu batari ngaha, bamwe baragwaye, abandi barihimutse, abandi mu bibazo bitandukanye. Ibyo byose rero kuri twebwe twamaze gushika ngaha turashimira Imana cyane no gushimira abantu bakwitanze kugira ngo baze batunganye bino bikorwa no kuza kwitabira umunsi mukuru wacu w'imico. Imico y'ikirundi ni imico myiza cyane nk'uko biririmbwa mu ndirimbo kandi ababicuraranga n'abantu. Imico yacu turiko turabona yuko iriko iratakara cyane cyane urwaruka rwacu twazanye nga muri Amerika niko rugomba kudutakariza imico. Turavye ibintu bakora ubu urwaruka rwacu gufungwa, bari mu mabohero, ibintu byinshi cyane. Ibyo byose tugiye gukurikirana ibintu byatumye bafungwa ni ibintu bitajyanye n'imico y'ikirundi. Mugabo icyo mwomenya ni community irahari, abarundi bose bafungwa bose bagenda mu mabohero nawe urekugwa, community itanditse recommendation baraza bakatubaza uyo muntu muramuzi, tukandika ikete rikagendayo. Rero urekugwe hariya uza muri community utakurikiza ibya mico. Community yacu irimo abantu b'intambwe zose, harimo abatamakazi, harimo abagabo b'igihugu, harimo abantu bakiri bato. Urumva impanuro zose ukeneye, uzikeneye ku bapasitori barimo muri community, uzikeneye ku bashehe barimo muri community, uzikeneye impande zose. Community iragutse, ikora mu buryo bwagutse. Turaza tukakuvugira ukava mu ibohero ukashika ngaha atanakimumariye community. Niyo mico yacu nayo uri kurerekana ubuzima bwawe bwa misi yose. Ugomba kuba uwundi muntu, tubimenye. Nituze tukuzigama bwa Burundi umutakira umurundi. Icyo tugomba tukivuga kubera bimaze iminsi birindu bitugora cyane community. Umunsi mukuru nawe watwaye amahera naho byagenze gutyo, nibyo nibitubabaza kubera turiko turerekana imico yacu. Abantu bari mu Burundi ibi bintu ntibari bazi ko bibaho hano muri Amerika, bari bazi ko turi ngaha kurya amakigere gusa, twaramaze kwibazira ibintu. Baracakina imisore n'inzira cikina. Okay, mukozi w'Imana, iri rigitse ni imyaka 2 duhuriye hano mu munsi mukuru w'umuco w'abarundi. Kubera iki mwama mwavyitavye nk'abakozi b'Imana ari umuco w'ikirundi? Mbere ya byose nitwa Pastor Ezron Biryanguze hano muri Houston. Nk'uko bivuze duhuriye ngaha uyu ni mwaka kugira ko duhurira hano. Igituma twaba twabyitabye ubwa mbere bwo nuko ari umuco w'abarundi, natwe tukaba turi abarundi. Iyo yari umuco w'abarundi, y'abarundi bari kuberekana umuco, natwe tukaba turi abarundi, tubana nabo turibo, turi abarundi. Turi abarundi rero dusaba ko tuba twerekana umuco ingene abarundi babaye uherekera na rindi ingene bamye. Niyo mpamvu tuba turi kumwe. Turabona ko uri umutama w'inararibonye. Ibi bintu muri ko muraramuna ugwaruka babyakira gute abana banyu mufise hano muri Houston? Ni ukuvuga ngo ugwaruka yaba ari abantu bategera neza, wari umwanya mwiza wo twebwe kubigisha imico n'imigenzo y'abarundi, uko abarundi babayeho, uko abarundi bifata bari mu Burundi canke niyo batari mu Burundi, aho baba ari hose. Rero nakaryo keza kugwaruka kubigisha imico yacu. Ni ukuvuga rero ngo aha n'uba rugwaruka badasamaje ngo basamare
nuko bazoharongera akajya keza kumenya imico y'u Burundi. Nirihe banga abantu muba hano muri Houston mukoresha kugira ngo ibintu bishoboke ko handi iyo bija hose nizere ko biboneka iwacu gusa nirihe banga rikora kugira ngo ibintu bishoboke muri rusange? Bo ibanga dufise icambere iyo umuntu mumaje guhuza imitima byose birashoboka. Igituma ibintu bidashoboka nuko abantu muba mudahuje imitima, ariko iyo muhuje imitima ico mugomba cyose muragishika kandi bigashoboka. Umuco wo muri Burundi yani cyangwa Abarundi no kwizera nk'amasengero bikorana gute uko mu mwaka weze mwari hano none umunsi muri hano? Burundi yani community nta dini fise. Rero muri ico gihe iyo turi muri ibi twisunze idini kanaka oya kuko Burundi yani community ni ihuriro ry'abarundi bose niryo banga riri. Okay, nk'abandi bantu bibonekana ko bazobona ibikorwa dukoze hano nikihe kintu babwira baba bari mu masengero baba batari mu masengero baba bari mu Burundi baba bari hanze ikintu no babwira iyo abantu bashize hamwe bakora icyo bagomba cyose, ariko iyo abantu batandukanye no kuvuga ngo birabagora byobagora nta kintu boshikako. Rero ico no hanura abantu bariko baranyumva cyangwa banyitegereza nago bantu babwire ko gushira hamwe ari ikintu kingira kamaro cyane, haba mu madini haba no batare madini. Abantu bose basize hamwe bashobora gushika kuco bagomba cyose, kuko bavuze ngo iyo abantu bari hamwe barakomera bigira ingufu. Niryo rero bangana uhanura abantu bari muri Houston n'abatari muri Houston, abantu muri Amerika, muri Australia, muri Canada no kwisi hose. Nico kintu no bahanura ko abantu boshira hamwe. mubizi muri Afrika ukaba mubise mu busereko Tanzania, mu bumanuko Tanzania, mu burengero Repubulika ya Demokratika ya Kongo, ukaba ufise hejuru mu Rwanda. Murumva Burundi igihugu kinini ni ibirometero 25 amajana 635. Burundi bufise ibiyaga bingahe binini? Nawe hariho Tanganyika, hariho Rwihinda, Cyohoha, Gabwere, aba ni ibiyaga bine. Tanganyika cyo ni ikiyaga kinini mu Burundi gusa, kiri mu biyaga binini ku isi. Mu biyaga ni cya kabiri mu kuba gifise nuze icyo bita mu Bufaransa profondeur, ijya munsi y'amazi, ni cya kabiri ku isi. Hanyuma ibijyanye n'imico y'u Burundi, imico y'u Burundi si ingoma n'abakobwa babyina gusa. Mu Burundi dufise imico myinshi, hariho ababyina intore nubwo zabagize ngaho iwacu, ababyina agasimbo, ababyina umuyebe, abivuga amazina. Icyo kabiri mu mico y'Abarundi, ariko si ibyo byonyine. N'abakenyezi, abakenyezi murazi ukuntu bahoze umwana, muri Amerika umwana arize gukora gutya. Mu Burundi umwana arize bararirimba, ahandi badakora abakenyezi bazakubitwereka no munsi. Ninda zakaze naho zakaze cyane iyo abakobwa barongoye bahuye baramukanya gute? Bavuga ibigenda mu muryango gute? Kubera cyarazira kuko bajya kubivuga ukuntu bivuga, babivuga mu ruririmbo.
bakaba ariko baravuga uko babayeho nimba afashwe nabi ubwo ruririmbo yaba ariko arabivuga sibyo byonyine imico kama y'abarundi ni myinshi je ndibuka nkiri muto nahora mbona abakobwa bakiri bato barangwe bagarutse mu rugo iwacu barashika bagahiga igitugu mama wabo mama ukadamu batanguye kuvuga giraso girinka giraso girinka izamushaka kumwifuriza byose akabivugiraho ako nakaranga k'abarundi nubwo twashitse muri Amerika tugatera imbere hari ikintu dutegereza kwibuka iyo twavuye hajyana Imana yadushize tukaba akaba ariyo tuva ntituzigere tuyibagira ijya mico ituranga nitwayibagira ntituzaba tukiri babandi tuzaba twahindutse kamere kacu kazaba kagiye kandi tuzaba dutaye byinshi nicyo gituma navuga ni imico yacu tuyigireko twame tuyigirako twame tuyibuka iminsi nk'iyi ahubwo tubigire myinshi ni nawe tubonera akanya kuguhura tugatera inkuru tukayaga abiri ubwo murakoze rero kubona mwitavye uno munsi mukuru aba nifuza yuko tubandanya gutya n'abatashoboye gushika ngaha bakumva ko bahoze byinshi impamvu zo bakaza biri inkumi nziza ziracaukina Akotsi kabungeri sokwe irute kokurage waboze Ngose kokurage waboze Yabitoye Uheze umugozi ishamba riranyiganyiga Uwakoze umugozi ishamba riranyiganyiga rinayishura Madame neza yamba rikuwe ngo ni jambo rivuzwa n'umusuko n'umwama zagotse kubera iki nka Houston mubona ko byo bari byiza kwama mukora uwo munsi mukuru ya turafise impamvu nyinshi gose zatumye tuwimvira ko hoza haraba umunsi mukuru w'imico kubera ca mbere niki nitugomba ko imico yacu izimangana kubera imico y'iki gihugu irakaze gose iki gihugu kirakomeye gose kwizi kugira igihugu gikomeye niko kifise n'imico ikomeye mugabo akavuga kacu nari gatonya nitugomba ko imico yacu izimangana nico gituma rero tuyumvira ko uwo munsi mukuru uzuraba muri uyu mwanya imico yacu tuze turayicindagira nizimanganire muri iki gihugu. Okay, dufate nk'amakominote menshi y'abarundi arashobora kuba ari kure na kure ntaba ari hano. Mwebwe nka kominote y'abarundi bibonekana ko mega murabambere kuvyiyumvira. Ico cyumviro cyabaje nko gute? Icyumviro cyuko twogira community yacu ko ikome kwanza abarundi cyambere nga turi benshi cyane hano. Urumva ugeranye n'andi ma community nka jewe ndatembera andi ma community ngani menshi cyane ari abantu batandukanye mugabo rero twebwe tufisa abantu benshi kandi twebwe turatandukanye aho tunganiriza ni community nizi usanga community nyinshi ngaho usanga abantu bava mu ntara mugabo twebwe abarundi bose uvi Gitega uvi Makamba twese tuturiye muri community imwe ico cyoto cyaduhaye ingufu cerekana yuko twebwe community yacu irakomeye kandi tushobora gukora ibintu byinshi cyane nguko twebwe tuvyumvira. Okay. Intumbero ahanini yo gukora uno muco abantu benshi bari hano n'abantu batavukiye mu Burundi batazi Burundi nizere ko nawe urimwo ku Burundi wo butabuzi cyane ariko ukumva ko mwogira imico mwifuza iki mushaka gushika kuki nico gituma twagize umugambi wo kuza abarundi batandukanye abasenga n'abadasenga nabo basenga nyene bari mu madini atandukanye rero igituma rero tugomba ko umunsi mukuru duhuriramo twese kubera ikituhura n'abajya bavukiye mu Burundi n'abatavukiye mu Burundi tukababwira twebwe iyo twavukiye imico yaho nabo bakatubwira y'u Burundi rero ivyo nico gituma twabonye ko bajya honyene nibo tuba tukeneye cyane rero uri umurundi wese uri kuranya imvura nga muri Houston utaza muri imisi mikuru
uba uri kuratwikira gose kandi turahomba gose urumva tugomba uze ngaha utwigisha imico kubera ugwaruka kwici ngaha nugwavukiye Tanzania nabavukiye muri Kongo nico gituma rero tugomba abarundi benshi cyane cyane ngabavukiye mu Burundi baze ngaha batwigisha imico kugira ngo ugwaruka gwacu kujya twavuze intumbero yacu nitugomba ko imico yacu izimangana. Okay, nk'umuntu dufate uri perezida wacu w'abarundi hari byinshi bariko bakagira ibisokozanyo n'ibindi nibihe bintu bicaca aba waboneye muri uno musi mukuru utari bwabo nk'ibyo bisokozo byinshi jewe nta nibyo narinzi ibyo mu gihe turiko turagira n'amanama yo kuvuga tutegura uno musi twararondeye n'abantu babivuga turababura mugabo urabona ko baguma baza babizi byinshi rero ku buryo rero ibibazo byerekana yuko hariyo n'ibindi bintu byinshi binyegeje mu barundi tutazi cyo gituma rero tugomba tuze turahura ngaha. Okay, reka ndakuba mubi bisokozo nyina byumvise ari bwa mbere sinarinzi ko abarundi bari muri Amerika bacibuka ivyo bintu. Okay, reka ndakubaza ikibazo nk'umutegetsi twumvise mu ijambo wavuze ko mu mwaka uzazoba amatora yo kugusubiriza canke bakongere nayo muyiteguriye gute ayo matora? Twebwe turayiteguriye neza kandi tugomba abarundi bose baze kugira ngo barongowe n'umuntu bitoreye kubera igihe twatora uburongozi buhari ubu abantu bavuga hatoye abantu begamiye ku ruhande kanaka cyangwa uku sasa iyo midogozi niyo tutagomba kandi ubu byamaze kubonekana yuko abarundi bose tuhuriye kuri ubu burongozi buhari abaye ingorane nibwo buseruka abaye umunezero nibo baseruka ku buryo rero nitugomba kutwagwa mu bugwibugu cyo gituma rero wewe ingo mu mwaka uzutubwira icuma ari abarundi icyo ugomba kubakorera kugira ngo tuzokutore kandi tuzokugamburukira najewe ninabura bagatora uwundi naje nzomugamburukira. Ico nico kibazo nagwanda kubaze bishitse abanyagihugu muri Houston bakagushimira ku byo wakoze bakaba batakonge mu 2019 uzobyakira gute? Nangorane naje uyo azoba arongoye community nzomufasha nkuko nabandi naje bamfasha ivyumviro tuzokorana na nyene sinzobura ibyo azonshinga ivyo abona ko nshoboye. Okay, nirihe jambo ushobora kubwira abandi bantu barongoye ama community mu yandi mastate ko urabona experience ico tugomba kugiye kurangiza manda tugomba umunsi mukuru uza twatangugira kabiri uwo munsi wari ukukosora amakosa yabaye mu wa mbere mu munsi mukuru wa mbere ku buryo rero nuwo tugomba gukora turatumiye ama community yose ari muri Amerika y'abarundi ahubwo tugomba bose bazabirene Arizona Dallas tugomba umunsi mukuru uza nibizoba ntumbero tugomba tuhuza abarundi bose kubera abanga muri Houston ubu biboneka ko twamaze tubonana kenshi iyo afuye umuntu turabonana iyo abaye ukuganduka turabonana uno muzi twa twabonye nituze turabonana gusa hari ibibazo uno muzi nakuganduka nake nukunwa nukurya nukunezerwa gusa rero tuzotumira yandi ma community yose kandi nabo nyine bafise invitation nimbe imisi mikuru batarayigira mu ma state yabo bayitanguze bazodutumire nacyo tuzogendayo. Okay, reka nkubaze ikindi kibazo biraboneka ko abantu urongo yari benshi hari bijanye na diaspora ikorera kwisi yose muba mufitaniye ama contact nabo ko diaspora abantu benshi diaspora ikorera juru twebwe baratuzati ivyumviro nka jewe naravuganye n'umuntu arongoye community yo muri Arizona diaspora ntushobora kugenda hejuru uza kuhera muzi ibyo nibo byatumye ubaka ifa ubaka yaserukira abarundi mugabo umuguri Kentucky nushobora kuza kuzegera abarundi utazi wari kuhamagara kwanza bajya bakuru barongoye abo barundi muri ayo mantara ayo bapeza ba community bobo bakaca baza kutushira hamwe we nushobora kuhera hejuru uhera musi ku buryo rero diaspora iturondere tuhere musi tuduge hejuru baduserukira SYB iroregwa n'abantu benshi nk'abandi bantu bari mu bindi bihugu bitandukanye muga bataronka umwanya wo gukora ibintu nk'ibi nikiye kintu babwira twabamenyesha ko ubwa mbere tugashimira ababene data bari gufata amafoto hama tukabashimira kubera ko ni igikorwa gihambaye ibyo dukora n'ibyo tuvuga bituma n'abandi bari hanze bashobora kubona canke no kumva ibyo turiko turakora tukamenyesha ko n'abandi batwumviriza kuba hamwe bifise ikimazi kubera ko bituma abantu tutibagira imico yacu kavukire. Murakoze cyane ku kanya muduhaye. Murakoze imari bahugisha. No.
kuri ivyo turashimiye abakuru ba Burundian Community biyumviriye ku barundi ndetse n'urwaruka ruriko rurakura, turabashimiye bivuye ku mutima. Ikindi twitegereje muri make abarundi tuba hano muri Amerika benshi dukora ubuzima mu makampani y'abazungu ndetse n'abaspanish abachinese, ariko hari igihe bishika ukagwara. Iyo ugwaye usanga ku mwisho w'ukwezi utangura kwiyumvira ngo mbega ndarihika amabiri, kuko ntabwo wagiye ku kazi canke uhuye n'izindi ngorane uravuga ngo ndabigira gute. Icyo nicyo cyakiye kidutuma tugira uno mugwi wo gukora business yo guteka. Bakomera amashiye. Mwakoze. Kuri ivyo tukaba twakwifuza gusaba abarundi ba Burundian Community ko bobandanya badufata mu mugongo nk'uko badufashe mu mugongo mu kuduha. Twabateguriye isamaki, tubateguriye inkoko zokeje ndibazagira ngo mwazibonye, tubategurira n'amandazi, tubategurira n'inyama z'inka. Ivyo babidukoreye kandi turabashimira. Tukongera tugasaba kandi zina Murundi na Murundi kazi ari hano ko mwodufata mu mugongo. Uko dufata mu mugongo kwanyu sinukundi ni nk'igihe mufise nka engagement ariko gukwa, cyangwa umuntu afise guheza ishure, umunsi mukuru guheza ishure, umuntu afise baby shower, cyangwa umubyeyi yo yibarutse Imana yamuhezagiye kumusohora. Muduteye iryo teka twabatekera ibifungurwa bibanegereje cyane. Gusa uva kutubwira ibiryo wifuza ivyo ari vyo, kandi nabo umugeni namwe nitwabibagiye murashobora kudutera ku kamo. Ikindi twakwifuza kubamenyesha uno mugwi ntabwo ari umugwi ukorera mu ruhande rumwe. Turi abana bo muhira, turi abana bo muri community, Burundian Community. So muzokumva ngo turonse akazi mu Chinese tuzokwigira, turonse akazi mu bandi bantu tuzogenda, ntaho tugira twegamiye ngo dukorera abantu bamwe gusa. N'umugwi wiyunganiye hamwe dukeneye gutera imbere mu minsi iri imbere, bazovuga ati kweri muri Houston hari abarundi bagize icyo bafise. Kandi ikindi twasaba abarongozi b'amashengero namwe nk'iyo mufite ibikorane ko mwodutera kandi mukadufata mu mugongo mu kubategurira imfungurwa zo gukoresha mu bikorane byanyu. Ibindi twongera kubasaba ubugira kandi twasaba mudufate mu mugongo. Turacyari bato, uravye aha nta muntu afise imyaka 40. Turacyari bato, naho turakwivana nta naho turageza, ariko mudufashe mu mugongo niho n'urubyiruko rw'inyuma ruzovuga ati muri Amerika iyo ufashwe mu mugongo n'abandi bantu ushobora kurangura ikintu icyo ari cyo cyose wifuza kigashoboka. Tukaba twakwifuza kurangiza dushimira abakuru ba Burundian Community biyumviriye cyane rwose kuri twebwe abarundi ba hano Houston Texas mu kudutegurira uno munsi mukuru. Byari ivyo, tugira amahoro kandi murakoze. Umwamera basi kandi ndabasaba gatumbaye n'umuhagaze uwe umwanya perezida agire icyo yubashikiriza kuri icyo cyumviro cyanyu ibyo bivuga mukora bimeze neza. Murakoze cyane. Icyo ngoma ndababwire yuko imico nitwavuze ko uno munsi mukuru ari w'imico. Imico ni indya zirimo. Jewe nkora ku isoko nta muzungu aza kugura amateke yari. Uguza amateke ncamenye uva mu Rwanda. Mawe umutumye kuri fiesta mubaze aho chicken nuggets ziri ntahazi. Mugabo hari ibitoki arahazi. Kubera imico ijana n'indya. Rero iyi groupe ngaho twababukinze n'abarundi. Mugabo ikino babwira niki nimba hari opening nayo mutanga ama application arabagomba akazi nimwigungire ko nawe mutanga ama application ngaha tumenye ko aronde wabakozi babiri
rero abarundi nta mezi abiri jana umurundi hatagize urubanza iyi groupe mwayibonye indya ziraryoshe n'ubu ngo amaze kwiyongera rero abana bacu ngaba icubahaye ni uguteza Burundian community imbere. Murakoze cyane Burundian community oye, nimukomere cyane. Aha turi muri Houston, Texas, nk'uko uri kurabibona abana bariko baridagadura ku munsi mukuru w'umuco usanzwe ubera hano muri Houston, Texas. Nk'uko uri kurabibona urabona ko abavyeyi bose bahagurutse bariko baratamba. Kenshi abarundi aho bari turakunda kubona ko ibintu byose ntibishoboka, ariko icyo no kubwira nuko byose bishoboka. Nk'uko uri kurabibona abantu banezerewe, abana ugwaruka, abakenyezi n'abandi. Nk'uko uri kurabibona reka tujane urabe uko ibintu biriko biragenda. Raba abantu bose uko bameze n'ingene banezerewe. Ibi ni ibintu by'imboneka rimwe bigoye no kubonekana cyane cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baryohewe, barameze neza, biratomoye nk'uko uri kurabibona. Ni ibintu bigoye kuboneka aho woja hose, usanga atari ikintu cyoroshe kugira ngo ubibone. Ni Stephen Raphael muri the SY Bishop wavuze tuti aho tuzoba turi buri gihe cyose imyaka yose tukamatwerekana ibikorwa uko biriko biragenda. Aha ni muri Houston, Texas. Nk'uko ubibona raba baryohewe, ntushobora kwemera, ntushobora kubona raba ngene ibintu biriko biramera neza, ukuntu biriko biraryoha. Abana barundi bari muri Houston, Texas umunsi mukuru w'umuco bibagiye amabiri, bibagiye n'ibindi byose nk'uko uri kurabibona. Ibintu bimeze neza kandi biryoshye. Urabona nk'uko bimeze, abana barimwo, abantu bose barimwo, abasenga n'abadasenga bose barimwo. Iyi ni nka revolution iri kwirakorekana muri Houston, Texas. Berekana bavuga ko bishoboka. Nk'uko babibonye twaganiye na bakuru b'amasengero baratubwira ko ibintu byose bishoboka, ibintu byose atangorane kandi byose bigenda neza. Kaze muri SY Bishop twama tuvuga duti byose birashoboka. Nk'uko uri kurabibona mubyeyi, uno munsi turabona ko muri hano muriko murabandanya muryoherwa. Kubera ko muriko muraryoherwa? Yego turiko turaryoherwa kubw'umunsi mukuru w'abarundi, kuko turiko twibukanya imico y'iwacu kugira abana tubyara ntibahebe imico yacu. Ndabona mwaryohewe, abantu bose bariko bararyoherwa. Kubera ko muryoherwa nk'uku hano muri Houston? Turaryoherwa cyane kuko Imana yatugiriye ubuntu, nicyo gituma turyoherwa kugira abana bacu ntibazutakaranga. Murakoze cyane. Nk'uko uri kurabibona turi kumwe n'abandi hano bariko baratamba. Kubera ko muriko muratamba bimeze gute? Turaryohewe cyane kubera imico yacu y'ikizungu. Turako turara abantu bose ngaha baruzuye, mwaryohewe. Ibi bintu ni ryambere mubizamwe? Oya, sijambere twabivukiyemo. Niki wabwira abandi bantu bariko bararorera nka bariya wasize hariya canke ababa hanze ya Houston ubabwire hariya? Turabahaye kaza tone imico y'ikirundi. Aha ni muri Houston, Texas, ibintu biriko birabandanya. Nk'uko uri kurabona abantu baryohewe, bameze neza, ibintu byasaze. Hey, why you doing this? Why? It's our tradition. It's our culture. You happy? Why you happy? Because it's our culture. Why? Nk'uko uri kurabibona abana baryohewe, byose bimeze neza. Reka tubandanye no mu Batama, tubandanye kubera iki ndabona n'icyuya cyabize. Kubera iki cyabize? Uno munsi ni hadari yahaye ibintu by'imico n'ingorane. Ndabona abantu bose baruzuye, mwabigenjeje gute? Twabonye ko twese twinjira mu kibuga gutamba kugira twereke abana bacu imico yacu. So to us, it's a once in a long time event. So I'm very excited because we get to see so many of our Burundian brothers and sisters get together once, few months. So it's very exciting. I see you have a friend here. Why you bring them here? Oh, my friends, these are the friends I work with from Catholic Charities. We work with so many people from all backgrounds. So I feel like it would be good for them to come here and experience Burundian culture as well. So it's a very wonderful thing. All right, this is the SYB show. It's a show we use to talk about Burundian people. So today I see you last time, I think, the second time. Yes. Why you enjoy this? I love the sense of community that you guys have here. I love the strong tie in the Burundian community. I am so amazed and I'm so happy that there is such a strong connection and to the culture and to the country. That really makes me happy. And I've been waiting this whole year just to come to this event. And today was my graduation, and I could be somewhere else, but I chose to come here. Why you come to dance here?
He invited me, and I really wanted to come. So you enjoy? Yes, very What do much. you think you enjoy? Little bit you see and then you enjoy. I love the food, and I love the music, the rhythm. I love it. I love how happy everyone is. Thank you. Nk'uko uri kurabibona ibintu byose byari byasaze byari bimeze neza byari bitomoye ni ukuvuga ko the SYB show kandi twizere ko tuzokoma duteramana abandi bantu muri kure ya Houston Texas uri Burundi ukabonye nino video hamwe bo muri mu Burundi muribaza ko twebwe aha turi tudakunda Burundi cyangwa tutavuga Burundi nibwo twebwe ikivugo cya the SYB show mu mwaka wa 2019 tuvuga duti urakoze Burundi urakoze kutwakira 2019 Uburundi niyo adresse yacu murakoze cyane kuba mwateramanye natwe mwatuganirije tuzobonana ikindi kizoba gikurikira murakoze cyane bye bye